Sani ya imisigati yanje. Imisigati yahe. Iriya Bibi nangahe igigori? igihumbi atanu. Igihumbi n'icyayi. Ico kinini ico enguru. Biraryoshe none. Yego nukuri birasosa. Urumyi rwaje urabona rwimo ruheze neza, niho natanguye kumva ibintu biza nk'ipiripiri mbere bimfata mvuye mu isoko Bujumbura. Ndavuga ati n'umuntu asutsamwe agapiripiri nibiki, ndavuga ati reka manze nje kwa muganga ngende babanze bapime. Naragiye muri wakaredi barampakanira barambarira bati wewe duga kwa Jasoni barapima, araza n'umuzungu arapima. Nkako twagiye turi abantu dushika 10, uw'icenda nije nabutse. Urudandazwa kare naragenda iyo muza rutumo arangura ibitoki, arangura iki kintu cyose ari imyumbati, ubududu byose nararangura, za gahuni hose naragenda arangura utubaho nkatuzana, arangura imifuko y'amakara nkayizana, arangura n'ibitoki. Bikimfata sinabaye nk'ibisubira, ngifashwe naciye nicara, ariko ngaguma numva yuko jewe ntoja gusega. Ngiye kuja gusegerereza ubwenge nkibufise, jewe nahisemwo nararangura imisigati ngaha, honi yari bwayurire cyane, waragura umusigati w'1500 ukawudandazamwo 2. Urumva ko nabangureye inoti y'500, aho ngasuma nkajya n'umugenzi aje tugasangira. Umunyagihugu yoba mfasha ko bari ngo bukatiye imisigati ningirize mu batanga, barashobora kuyinkatira nk'ababwira ingene bakata, kuko jewe mba ndabizi mu mutwe ni mukata ukuntu gasanga hari 1000 nunguka ku musigati ari 500. Ndabikora uko nyene. Ibigori navyo abantu baranasanga hajya baje kunshorera, anabamagarane ni muze mushorere yampumyi muyisigira agasukari. Nukuri benshi baraza bakatuma agasukari na karori. Mu kugira ndavyishiremwo ivyo bintu byo kuza kudandaza, jewe naraje numva ivyo nahora ndandaza kera mbona, ndavuga ati jewe nicara uko nyene ndi mu nzu ndi amahera, none ejo nihagera ayo mafaranga nzoriha inzu nzoyakura. Umukobwa nyene twabana muri iyo nzu mbona arasimbye kurangura, aje ngaha anje ndamubwira ati ugiye naje ufata ukuboko nze kwigurira n'udusigati ndabe ngaha ko boza baratoragura. Ngaha baragura, muri narayizanye ijya mbere, umunsi mbere narayenda tumaze $40, narayenda tumaze je ndabazanira noti yabo. Ngorane ntushobora kuyisaba, kuko ndayisaba kugira ngo ndonke niteze imbere, kugira ngo utwo tuntu mfate ideni mbone kuturiha yabona. Twabugurana na ndagafise kamwe mbamwo, icyo ndose uye kwa isukara agasigaye ndaba cyashira mwishira. Ngaha ndafise abantu je ndose yongurana kuno bo bifashamwo, twokorana bakagenda ico kintu bakakindondetsa. Umutahe nawe usavye hari ibindi bintu ndoshobora gukoresha, hanyuma nya bintu bigiye imbere kaza ndasubiza wa mutahe kw'abandi.
bajya abantu bagenda gusega mwibarabara bakagenda mwibarabara je nibaza ko ata uwo mutwe bagize ngo bagire kuko babona ko bagenda bakabahaya gusa batakoreye. Rero nukuri no hanura abagenzanje nukuri bo kwimvira nabo bakavibuzimu bakaje ubuntu bakaraba utuntu twudugenegene boza barashira ku barabara. Jewe nukuri mbereye mu bakenyezi nabo nyene bumve ko ndiko ndatakamba ndiko ndavuga nibarabe ikintu bomfasha. Jewe nkeneye gusaba kumfasha nanje mva kuri iryo barabara